Shalom shalom bakundwa, muri kumwe na Ntakirutimana Emmanuel. Tugiye gusangira aya majambo y'Imana. Imana yashyize ku mutima wanje, afise umutwe uvuga ngo Imana igiye gukora ikintu gishasha ku buzima bwawe. Reka dusome ivyanditswe vyera dusanga muri Yesaya 43 duhereye ku murongo wa 16 kugeza 19. Uku ni Uhoraho agize, niwe acinzira mu kiyaga n'indari mu mazi asuriranya, agashikimura imikogote n'amafarasi, ingabo n'amahizi birambaraye hamwe. Ntibizovyuka ukundi, biradegeye birazimye nk'urutambi. Ati mwoye kwibuka ivya mbere, kandi nimwiyumvire ku vya kera. Ehe ngira nkora ikintu gisha, ko kigira giseruka ubu, mbega ntimuzokimenya? Nzoca inzira no mu bugaragwa, ntembeshe inzuzi ahagadutse. Haleluya! Uhoraho agiye gukora ikintu gishasha mu buzima bwawe, mwene data unyumviriza. Wewe ivyawe bigiye guhinduka, kandi imyaka umaze mu kigeragezo, Imana nagomba ndakubwire ko yumvise iminiho n'amarira yawe, kandi ko imanukanywe no kugutabara. Haleluya! Abisirayeli bari bamaze imyaka hafi 430 bari mu gacinyizo k'abanyegiputa. Iyo Mana yisezeranye irashitsa, kandi na Yosefu imbere y'uko apfa yari yasize avuze ngo Imana ntizobura kubatabara ikabajana mu gihugu yasezeraniye sogokuruza Aburahamu. Rero nimwava muri iki gihugu yasezeraniye uwo sogokuru, nanje ntimuze munsi gino, muze mutware n'amagufa yanje. Imana rero ikora ikintu kidasanzwe, ikora ikintu kitari bwigere kiboneka mw'isi, nk'uko tubisanga mu gitabo cyo Kuvayo igice c'14 uhereye 18 kugeza 29. Mu nkundire aya majambo tuyasome. Imana iriko irakora ikintu gishasha ku bwoko bwayo bwari bumaze igihe kidasanzwe, baniha bababaye, bari mu gacinyizo, ariko bafise isezerano. Iryo sezerano rimara igihe kinini ritarashika, ariko Uhoraho amanukanwa no kubikora. Duhere ku murongo w'18 muri cya gice c'14 mu Kuvayo. Abanyegiputa niho bazomenya yuko ndi Uhoraho, ninamara kuhesha icubahiro kuri Farawo no ku mikogote yiwe no ku bayigenderako bose. Maze umumarayika w'Imana yahora bagendera imbere avayo, agaruka inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo, iraza ihagarara inyuma yabo, ija hagati y'ingabo z'abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Ku ruhande rwa bamwe hubikiza igicu, hacura umwiza, ku ruhande rw'abandi haba umuco wo kubonesha mw'ijoro. Ntibaruha begerana iryo joro ryose. Nuko Mose aramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga, Uhoraho awuhutisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba, ukesha ijoro ryose. Usubiza ikiyaga inyuma, amazi uyagabamwo kubiri, uhindura ikiyaga ahumutse. Maze Abisirayeli baca hagati mu kiyaga nk'abaca ku musozi. Oh, amen! Amazi ababera nk'umurombero iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa nabo babakurikira hagati mu kiyaga, baboma inyuma n'amafarasi ya Farawo yose n'imikogote yiwe n'abagendera ku mafarasi biwe. Nuko mu gicugu cya nyuma Uhoraho acishiriza ari mu nkingi y'umuriro n'igicu, arunguruka ingabo z'abanyegiputa azica ivutu. Atuma amakurudumu y'imikogote yabo afata, ntiyaba agikwega neza. Maze abanyegiputa baravugana batenda, duhunge tureke Abisirayeli, kuko Uhoraho abatabara, ari we atugwanya. Imana nihabwa icubahiro. Uhoraho abarira Mose ati ramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga,
amazi ateranire ku banyegiputa no ku mikogote yabo no ku bagendera ku mafarasi no kuri bo. Nuko Mose aramvura ukuboko hejuru y'ikiyaga, umutwenzi utambitse, ikiyaga gisubira muri nyina, maze abanyegiputa bagize ngo barahunga, Uhoraho abacurikiraniriza hagati mu kiyaga. Nuko amazi asubirayo abarengera iyo mikogote n'abagendera ku mafarasi, mbere ingabo zose za Farawo zari zigiye mu kiyaga kuba zibakurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Imana ishimwe. Bakundwa mu mwami wacu, muriko muranyumviriza, nagomba mu nkundire dusubiremwo twatura aya majambo twasomye muri Yesaya igice ca 43 mugakuru umurongo w'19, kuko nkuko nabibabwiye, sinzi igihe umaze uri muri ico kigeragezo, uri muri ako gacokoro, uri muri ubwo bukene, ivyawe ufata vyanka vyononekara, usenga umenga Imana yarase kukumva, birageranywa n'iyi myaka myinshi ihanga rya Isirayeli ryamaze rigowe, ariko Imana imanukanwa no gukora ikintu gishasha. Subiramwo rero uti, ehe ndiho agiye gukora ikintu gisha, kandi kigira giseruke nzokibona. Uhoraho agiye guca inzira no mu bugaragwa, kandi agiye gutembesha inzuzi ahagadutse. Vuga uti ndavyakiriye mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Amen.